igituma tubwirwa kwegera tudafise ubwoba nuko abegereye Imana bose kera bayegera avec peur et tremblement, kuko nta cababwira ko baza gutaha amahoro. Hariho riske ko bahapfira kubera hari ibintu kanaka bitagiye vyubahirizwa canke bitagiye bikurikizwa. Ikidutandukanya twebwe uyu munsi nabo nuko twebwe tuza tubishatse, twamwakiriye tubishatse. Nta wagutegetse kwakira Yesu, nta wagutegetse kumukurikira, waramwizeye uramwakira. N'uyu munsi waje ku bugombe bwawe, ntiwaje kubera utinye igihano c'urupfu, ariko waje ko wumva kukeneye Imana. Nukuvuga ngo birashoboka ko tugira imigenderanire y'ukuri yo mu mutima. Nico gituma Yesu yabwiye wa mugore ngo igihe kirageze kandi niki aho bazonsenga mu mpwemu no mu kuri. En d'autres termes, mu gusenga mu mpwemu no mu kuri, nukuvuga ngo nigihe umuntu yegera Imana atayindi contradiction, ariko yegera Imana just kuko yayihishuriwe kandi ayikunda kandi ayinyotewe.